urakoze cyane misiyoneri Miguel Bermúdez Marín. Imana yobananya kuguhezagira, ndetse na hariya umugore wawe Rusi muka Bermúdez, hariya ahari mu rushengero ruyobowe na Revera William Romero, ndetse n'abantu mwese muri ngaha mwavuye mu bibanza bitandukanye muri Venezuela, ndetse n'abagiye muri Colombia, Mwidata Martin Franco n'umwana wiwe, hamwe n'abantu batandukanye muri iri joro bari hariya kuri uno mugoroba, bari hariya muri Isabelica, Valencia, Venezuela. Muri bino bikorane bagize byiza cyane hariya muri Venezuela, n'ubu haracasigaye ejo no kuw'Imana, aho twiteze imigisha ikomeye cyane iva ku Mana. Uyu munsi hariya Mwidata William Romero yagize igikorane hamwe no rwaruka rutandukanye, aribo bari baje mu gikorane c'ejo. Mu gikorane bagize hariya bariko bahimbaza isabukuru y'amavuka ya Mwidata Miguel. Uyu munsi yaciye akoresha umwanya, bose ariho bari baca bagira igikorane c'indirimbo. Imana ihezagira urwaruka rwose n'abene data bose bari baje muri ivyo bikorane, canke ico gikorane c'uyu munsi c'indirimbo c'amashimwe. Imana ihezagire kandi ibandanye gusiga ino taranto y'indirimbo, muziki, kugira ngo hashemagizwe data wo mu ijuru. Ndetse turanatasha muri data Barojeta, Hesu Barojeta, n'abakozi b'Imana bose bo muri Venezuela hamwe n'amashengero yabo n'Amerika Latine yose abari connecte. Uyu munsi kwa gatanu tariki 30 z'ukwicenda mu mwaka wa 2022. Uyu munsi dufite icigwa citwa ngo ibanga ry'isanduku ry'isezerano hamwe n'ibirimwo, bwavuzwe itariki 15 z'ukwicumi mu 1997 muri Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia. Yakoresheje canditswe Data William co mu Kuvayo gice ca 25 kuva ku murongo wa 10 kabandanya. Turaza gusoma mirongo 3 ya nyuma yo muri iki canditswe yasomye mu gice ca 25 murongo 20 haravuga ngo aba bakerubi baba bashanje amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako, barabane bashira amaso kuri uwo mutemere. Uhetse urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu uyishizemwo vya bishinge ntahe nzoguha, aho niho nzohora mbubananira nawe nkakubarira ibyo ngushikirije byose byo byagezwe ngeze Abisirayeli, ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo ku isandugu y'ibishinge ntahe. We ngaho aca yandika ngo Imana yibwira Mose iri ku isandugu ry'isezerano, acacapa inyenyeri ya Dawidi. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Aratubwira mu butumwa kugerageza gukora igikorwa c'Imana bitari mu bugombe bwayo, kandi mwibuke ko ari vyiza nk'uko Mwidata William yatubwira muri umwe mu mirongo twasomye ejo bundi, ko mwogira ubutumwa cyane cyane igitabo c'imirongo, ibihembwe by'ishengero bimatanije, Mayinga 70 ya Daniyeli, hamwe n'ivyigwa abashobora kuronka ibitabo nk'uku, kugira ngo bityo mube mufise ibitabo, nuko mushobore kugenda muraca kuturongo mugenda murandika, nubwo biriko birasohoka mu nyigisho byanditse, ariko ni byiza yuko namwe baba mubifise biri kuri page ya internet ivyinshi muri byo. Kandi we buri gihe yarambwira
ko tworondera nk'akarorero igihe twakora inyigisho yambwira ngo shiramwo imirongo yo mu 65 usubira inyuma mu myaka iri inyuma yaho kugeza urose ibyigwa runaka, ariko buri gihe yarambwira ngo shiramwo iyo 35 usubira inyuma, ni ukuvuga ngo imyaka 3 ya nyuma 33, 34, 35 nyuma yo kumenwa kw'ibimatanijwe, aho Imana yamuhishuriye ibintu byose rero imwereka neza, kandi Imana biciye muri Rev. William Branham yazanye ugutegurira inzira, no kuvuga ngo intambuko yo gutegurira inzira ukuza kwa kabiri k'umwami ari nk'ishingiro rikomeye, igicaniro gikomeye kuri ibyo bindi yari igiye kuzoshiraho. Kandi we yaraduhanuye ko twogira ubu butumwa ugwaruka cyane cyane ntibafise ibi bitabo. Ni byiza rero ko nabo nyene bo birondera kugira ngo bityo turabe ingene intego zo kuza kwa kabiri k'umwami yategurije ugushitswa k'umwami, ingene yabitegurije, uko yabitegurije ni nako biriko birashitswa, kandi uko niko bizogenda birashitswa ibintu byose yateguriye inzira, kandi uko niko tutazocikwa no gushitswa ko kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe. Turabwirwa mu butumwa kugerageza gukorera igihugu Imana bitari mu bugombe bwayo, bwavuzwe tariki 27 z'ukwa 11 yaravuze ku rupapuro rwa 28 muri kino gitabo. Ariko asoma icyanditswe cyo mu ngoma za mbere igice cya 13, nuko bakura iyo sanduku y'Imana kwa Abinadabu, yandika ngo umurongozi w'amadini, bayishize ku mukogote musha. Uza na Ahiyo bayobora inka zikweguye umukogote, yandika ngo umurongozi atwara isanduku ariko atari ku mukogote mushasha, ahubwo itwawe n'abaherezi ku bitugu. Dawidi n'Abisirayeli bose bagenda biyereka biginagura bari imbere y'Imana, baririmba bavuza inanga n'amakembe n'udushako tw'ingoma n'ivyitwa amatowazi n'inzumbete. Maze bashitse ku mbuga ya Kidoni, Uza atuma ukuboko ngo asame iyo sanduku kuko inka zari zitirimutse, maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Uza, aca mutsindaho nyene kuko yaramvuye ukuboko ngo afate iyo sanduku, nuko agwa ngaho imbere y'Imana. Mbere gato haravuga ngo nuko iyo sanduku y'Imana imara amezi 3 mu nzu kwa Obed Edom, kandi Uhoraho aho umugisha urugo rwa Obed Edom n'ibyo yari afise byose. Yandika ngo umugisha w'Imana uri mu nzu irimwo isanduku y'isezerano, ndetse yandika ngo inzu yahezagiwe n'Imana. Na muri ubu butumwa nyene ku rupapuro rwa 83 haravuga ryashaka kuza mu gisagara ca Dawidi, ahantu h'i Yerusalemu nta hantu hari hahari, ryari ryarateguriwe ico gihe. Yandika ngo isanduku, kandi ivyo nyene biraba uyu munsi. Amabanga akomeye cyane yahishuwe n'ibimatanije ndwi, nta kibanza afise mu madini,
bategereza kureka amadini kugira ngo babyemere. Uhereye kuri Luteri kugeza mu Mapanekoti nta kibanza na kimwe bashobora kuyakira, ndetse umuntu ntashobora no kuyakira ngo agume ari mu idini ryiwe. We ategereza gukurikira ingano canke akajana no muguruka. Kimwe muri ivyo icyo ashaka nicakurikira, acacapura piramide n'ibuye rikomeza imfuruka, candikamwo ingano. Hepfo mu ntambuko igihe c'indwi yandika ngo umuguruka. Aho kandi aca ahashira ibi vyanditswe Ivyahishuwe igice ca mbere umurongo wa 5 no 6, Ivyahishuwe igice ca 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku w'indwi, Ivyahishuwe 11 15 kugeza ku 18, 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, na 5 kuva ku 8 kugeza ku 11, Ivyahishuwe 20 kuva kuri 4 kugeza kuri 6. Bananya kuvuga ngo Kristo niwe sanduku ryacu, ijambo. Bobo bashaka amadini yabo. We ntashobora, yandika ngo isanduku bingana Kristo. We ntashobora, murabe, ntashobora gutwagwa ku mikogote mishasha y'amadini. Ubutumwa bwiwe ntibushobora kugendera ku mukogote w'idini rishasha, mu gihe we yategereza kuba ari akaza mu mutima w'umuvugishwa. Yandika ngo isanduku Kristo ritegerezwa kuza umutima w'umuvugishwa. Ndetse aca nahashira icanditswe co mu Vyahishuwe igice c'icumi kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11, ndetse aca yandika ngo umuvugishwa haza ijambo, isanduku ry'isezerano. Ndetse aca yandika kandi ngo Kristo bingana. Ubwo nibwo buryo bwashizweho n'Imana. Ntashobora, we yarabisezeranye kandi nuko bizoba, kandi ubwo nibwo buryo biterezwa kubamwo. Ubutumwa bwitwa ngo twibuke ivyagezwe vya Mose, umutima yaravuze muri Data William Soto Santiago, kabuza tariki 12 z'ukwa gatandatu mu 1983 muri San Felipe Yaracuy, Venezuela. Yavuze ngo ivyagezwe ntabwo ari kubigira ku bisate vy'amabuye, ivyagezwe si no kubishira ku rupapuro, ivyagezwe no kubigira vyanditswe ku bisate vy'umutima. Co gituma urinde umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyaje cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. No kugurura umutima ku bintu binyuranye n'umugambi w'Imana, ntugakingura umutima ku bintu Imana yavuze yuko udakwiye kwizera canke gukora. Wugurura umutima kwijwi ry'Imana gusa, ukingura umutima, ukingura integuro y'Imana, ukingura umutima gusa kugira ngo Imana yandikemwe ivyagezwe vyayo n'amabwirizwa yayo mu mutima wawe, kuko niho ubugingo bududubiriza. Nimba umutima wawe Imana ishobora kwandikamwe ivyagezwe vyayo, nuko rero wewe uzoba umuntu azofatwa nk'uko bijya bisate vy'amabuye navyo vyafashwe, kandi uzoshigwa hahandi nyene hagezweho, ahashizwe vya bisate vy'amabuye. Vya bisate vy'amabuye vyari vyanditswe ko ivyagezwe vyashizwe ahera ha cane mw'isanduku y'isezerano. Aho niho hari Imana, kandi aho niho hari abakerubi babiri b'ubwiza. Hari kandi no kugaragara kw'Imana, Shekina, kuko bijya bisate vy'amabuye byari vyanditswe ko ivyagezwe vy'Imana. Nawe ko buri kibanza aho Imana yandika ivyagezwe vyayo, nawe nyene uzoshigwaho. Nawe uzoba nk'umuntu ashizwe ahantu hasa, ahantu hagezweho, hamwe hashigwa vya bisate vy'amabuye. Bazoshobora kuhasoma ivyagezwe vy'Imana, bazoshobora gusoma ivyagezwe vy'Imana vy'iki gihe. Ivyo bizoba vyanditswe ku mutima wawe. Mu butumwa bwitwa ngo ahantu hamwe honyene ho gusengera. Ubutumwa bwavuzwe itariki 20 z'ukwa kabiri mu 1965. Turabwirwa ku rupapuro rwa 17. Abikorintho ba mbere 12 haravyerekana, harabigaragaza, kuko ku bwa mpwemu umwe, si ku bw'ishengero canke ku bw'imigenzo canke kubw'umupasiteri canke kubw'umusenyeri canke kubw'umuherezi, ariko ni ku bwa mpwemu yera umwe
ariko ni ku bwa mpwemu yera umwe twese twabatirijwe mu mubiri umwe ari wari umubiri wa Yesu Kristo, kandi twisunga ingabire yose iri mu uwo mubiri. Ego me mugenzi, si ukwiyunga canke kuba mu migenzo canke gutarukira mu ruhande canke ruriya, guhana amaboko, nta kintu na kimwe, ni ukuvuka gusa. Tubatirizwa mu mubiri umwe wa Yesu Kristo. Amen. Ku bwa mpwemu umwe twese twabatirijwe mu mubiri umwe. none uwo mubiri ni iki? Ni ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yigize umubiri aba hagati muri twebwe. Ni gute dushobore kuba mw'uwo mubiri hanyuma tugahakana ijambo ryiwe canke tukarishira ahandi hantu hatari mu mubiri wiwe? Ni gute twoshobora kubikora? Nico kibanza catonejwe n'Imana. Murabe, kandi iyo mu by'ukuri wewe wabatirijwe muri we, ikivyerekana by'ukuri nuko umwizera ijambo. Ni gute woba igice ciwe hanyuma ukamuhakana? Ni gute nashobora guhakana yuko ukuboko kwanje ari ukuboko kwanje? Ndabihakanye, nuko rero hoba hari ikintu kitagenda neza mu bwenge bwanje, kandi hari ikintu kitagenda neza mu bwenge bwanje kugira ngo mpakane kuko ari ukuboko kwanje, mpakane kuko ari ukuguru kwanje. Hari ikintu mu buryo bw'impwemu kiba kitagenda neza ku mwizera hakana ijambo ryose Imana yigeze gutanga igasezerana. Hari ikintu mu buryo bw'impwemu kitagenda neza ku muntu yitwa umwizera. Ntushobora guhakana n'urudome na rumwe rwiwe, kubera ko wahindutse igice ciwe. Uri igice ciwe kuko wabatirijwe muri we ku bwa mpwemu yera yagushize mu mubiri wa Yesu Kristo. Mbega ikintu ciza cyane! Imana yari ifise ikibanza kimwe c'umwihariko ico yari gukoraniramwo n'Aburahamu, kandi aho Aburahamu akayihimbarizaho mu isezerano ryose uko ringana, kandi ni nawe yari gusigura ijambo ry'iwe ryasezeranywe muri we. Ibi mwabitahuye, ijambo yasezeranye gushitsa ku munsi uwubayeko. Wewe uzoba icete canditswe n'Imana gisomwa n'abantu bose. Si ibyo wewe wivugira, ahubwo ivy'Imana ikora biciye muri wewe bizovuga cane kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose wewe ushobora kuvuga. Acacapura ibuye rikomeza ifuruka hamwe n'akarongo agafresh kerekeza mu ibuye rikomeza ifuruka. Mu gice cyo hepfo yaciye acapa n'ibihendwe by'ishengero, ariko ako gafresh yagacapuye akerekeza mu ibuye rikomeza ifuruka. Yavuga mu butumwa bwita ngo umurokozi w'ukuri, bwavuze itariki 6 z'ukwa gatandatu mu 1986 muri Villavicencio Meta Colombia. Yaravuze ngo we ntazoreka igikorwa yageneye kuzokora ku iherezo ry'ibihe kugira ngo anezere abantu b'ibijuju, abafana, abantu bita imbere bashaka ko Imana ikora ikindi kintu, kuko batanezerwa n'ivyo Imana yasezeranye ko izokora muri iki gihe cacu. Ariko abita imbere, abatizera, n'abo bantu bose bashushanywa na ba bantu bamwe Yesu yavuga ati nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kandi ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waje batwara bose. Abantu badatahura ibijanye n'iki gihe cacu bazomera nka babandi babaye imbere y'umwuzure, batatahuye kugeza aho ibyago byaje, umwuzure ubatwara bose. Kandi abadatahura ku iherezo ry'ibihe bazomera nk'abo bantu. Hazoza umwuzure w'umuriro nyanganda nabo nyene uzobatwara, kuko isi ntabwo izokongera guhonywa n'amazi, ahubwo izohonywa n'umuriro. Nuko rero ubwato busanzwe ntibuzokora, ahubwo hateruza kuza umuvugishwa ameze nka Nowa, umuvugishwa ameze nka Mose, umuvugishwa ameze nka Eliya, kugira ngo atuzanire ubwato bw'agakiza. Uwo muvugishwa ateruza kutuzanira isanduku y'isezerano. Ahateruza kuba hari manu yanyegejwe, inkoni ya Aroni yashurika, ibisate by'amabuye by'ibyagezwe. Ibyo byose mu buryo bugezweho bw'iki gihe. Ubwato canke isanduku ni ijambo. Ivyo yaravyanditse hano kugira ngo mwe mubifise ku rupapuro rwa 62.
ubutumwa bwitwa kugerageza gukora igikorwa c'Imana, urupapuro rwa 32 mugabe. Ubwato muri Bibiliya canke isanduku muri Bibiliya bushushanya ijambo kuri twebwe, kuko ijambo ry'Imana ryari riri mu isanduku. Acandika ngo ubwato canke isanduku bingana ijambo, no mu bubasha bw'Imana buhindura. Naho nyene aratubwira ku kintu yanditse kuri imwe Data Branham yavuze hano, yavuze mu bubasha bw'Imana buhindura bwabuze tariki 11 z'ukwicenda 1935. Yaravuze ngo subira kw'ijambo, fata iryo jambo ryo rizokura, ritereza gukura. N'ububasha buhindura bw'Imana bwayigaragaje ku nshuro ya mbere, ubu naho bukaba buriko burayigarukana kandi iyo iriko iragaruka aho yari iri. Acandika ngo ijambo rizokura, ndetse aca yandika ariko aje gashaka kuvuga kuri urupapuro. Muri bimwe mu vyanditse yanditse ngo isandugu ni jambo rihindutse isandugu. Bananya kuvuga mu butumwa bwitwa ngo ingoro y'umwana w'inkumi Mariya, bwabuze tariki 20 z'ukwicumi mu 1987 muri Cayo Puerto Rico. Yaravuze ngo ibitereko ko matarandwi mu vyayishuwe hamwe n'inyenyeri ndwi bishushanya, ibitereko ko matarandwi bishushanya amasherengero ndwi canke iberego by'ishengero ry'abanyamahanga, inyenyeri ndwi nazo zishushanya bamarayika ndwi ntumwa. Ku gitereko kw'amatara muri no rutambi rw'umuco wakije rwashushanya buri ntumwa yaka muri buri gihe mu ntamboko y'ingoro y'umwami Yesu Kristo. Byose ahera, byose bikirahera, kuko ibihendwe by'ishengero canke intamboko z'ishengero ry'abanyamahanga zari ziri mu ngoro y'umwami mu gice c'ahera. Ndetse turanashobora kubona yuko ahera aho hariho ubukozi bwahumekera, ubukozi bw'abamarayika ndwi ntumwa, kuko bo nubwo bari bafise umuco mu gihe cabo, amavuta n'umuco, amavuta yava mu bihehe ibiri y'izahabu, mu mibirikira ibiri ya zahabu, ibiti bibiri vy'imyelayo, amashami abiri ya elayo. Nuko rero bo bakoresha ayo mavuta kugira ngo bashobore gutanga umuco mu gihe bo bari babayemwo, kandi umuco ni umuco wahera ha cane, uwazana wahera nuko ukatsa buri tara. Ivyo biri muri Zekariya, reka tuhasome. Ahatubwira kuri iki kibazo Zekariya yabajije mu gice ca 4. Mirongo 11 haravuga ngo maze ndamubaza nti ijya myera yuko ari ibiri, umwe uri buryo bw'ibitereko kw'amatara ubundi ukaba ibumoso, bisobanura gute? Nongera kumubaza ubugira kabiri, ntajya amashami abiri y'imyelayo ari impande zompi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri, akikamiramwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza atajya ntuzi uko asobanurwa? Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Arambarira atajya ni bamwe babiri barobanujwe amavuta, bamwe bahagaze hafi ya nyene isi yose. Aca yandika ati Mikaheli na Gaburiyeli. Abananya kuvuga ngo urupapuro rwa 4 azana umuco akuye muri ico kibanza, azana umuco w'ikibanza runaka kugira ngo amurikire ahera kubaba muri iyo ntamboko y'ahera. Kandi abantu bamurikiwe n'umuco w'ahera barazi yuko gusa barose umugabane umwe, ariko k'umwuzuro uri ahera ha cane, kuko ubwiza hamwe n'ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana nibwo bumurikira ahera ha cane, n'ubwiza bw'Imana nibwo buboneka ahera ha cane.
kandi kugira ngo ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo we yateguye umugwi w'abantu mu bana biwe, kandi uhereye ku visi itarashyirwaho ifatiro yarabateguye, yarabatoranije, irabatandukanye, iravuga ati aba ntibazoba nubwo boca hera, ntabwo bazoba igice c'ahera, ariko n'abahera ha cane. Kubw'ivyo rero narabatoranije, ndabatoraniriza kuba mw'ico kibanza, kandi nzobahamagara n'ijwi rirenga nzamba, ndabegeranye ndabashire ahera ha cane, kandi bo bazoba amabuye mazima, ari nayo nzokubakisha ahera ha cane, kandi nzoshira mu gihe cabo kizoba ari igihe canke intambuko yahera ha cane, igihe canke intambuko y'ibuye rikomeze imfuruka, igihe gihoraho. kandi aho niho nzoshira isanduku ry'isezerano, aho niho nzoshira abakerubi babiri, ubukozi bw'abakerubi babiri bo mu isezerano rya kera bwisubiyemwo mu bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'abamarayika bo mu mwami mu kuza kwiwe, bahamagara bwegeranya n'ijwi rirenga nzamba abatoranijwe bose ahera ha cane h'ingoro yo mu gihugu nk'emu y'umwami Yesu Kristo. Nzoshira ubwo bukozi ngaho. No mu butumwa bwitwa kugerageza gukora igikorwa c'Imana, nawe nyene atubwira ku rupapuro rwa 84 hepfo muri ubu butumwa kuri uru rupapuro haravuga ngo mbega none Bibiliya ntivuga yuko ishengero rya Laodikiya ryumvira yuko rikomeye cyane kubwo abagize iryo dini ko rizoba rigenda amenya ari umutindi umwora ari impumyi ntibabimenye? Mbega ubuhumyi bisobanura iki? Ubuhumyi bisobanura kuri ishengero rya Laodikiya ibyo byasobanuye ku iherezo ry'ishengero ry'abayuda. Impumyi kuri Kristo wenyene ubwiwe yandika ngo ni impumyi ntibashobora kubona ibuye rikomeze imfuruka. Impumyi kuri Kristo ubwiwe kugeza ubwo bo bari bamuhindiye hanze, ariko agerageza kudodora ngo yinjire. Umutindi umworo impumyi agenda amenya ntibabimenye. O Mana bagirira imbabazi. Kubera iki ingano aca yandika ngo, ariko aravuga kuri ico gihe aca yandika ngo ico gihe kirasara mu buryo bw'impwemu, igihe ca Laodikiya. Murabe ibintu byose biri ngaho, kuko nimba n'abari ngaho bose, kuko namba igihe ari uko kimeze n'abari muri ico nabo nyene nuko bameze. Kiyasara mu buryo bw'impwemu, nk'uko n'inama nkuru y'ikombe yari imeze hamwe n'umuherezi mukuru hamwe n'idini ry'abaheburayo, uko niko bizoba kuyoboka Imana ry'abakristu ry'amadini. Aca capura piramide, aca yandika isanduku. Nibuke ko uno mugwi usigaye ahantu, uno mugwi usigaye muri Laodikiya igihe intumwa yagenda, bo basigaye bafise ikintu biteze barindiriye yuko bazoronka kwizera ko kunyakugwa hamwe n'urukurikirane rw'ibintu byinshi byari kuzoba, kandi n'ubu baracarindiriye. Uno mugwi wasigaye uri hanze y'igihe c'indwi. Nico gituma bategerezwa kwinjira mu gihe c'ibihe bikomeze imfuruka, canke bagasubira hariya mu gihe cugaye, canke bakagenda kugira ngo bashobore kugaruka. Kandi hari ubutumwa muri data William yatubwiye kuri ivyo, hanyuma tuzoburondera. Ahavuga yuko bitagenze uko bazosigara hanze, ntibabe mu gihe na kimwe, haba mu gihe ca Laodikiya canke no mu gihe c'ibihe bikomeze imfuruka. Kandi bo kubw'ijambo rivuzwe, nk'uko ca kivyimba c'umugore wa Mudata Branham cakuweho, uko ni nako hazokugwaho iyo ndwara muri uwo mugwi usigaye, aribo
bameze Más adelante nk'abo hanyuma consiguieron nka babandi hanyuma discípulos de babandi Juan bahura n'abigishwa ba y recibieron el Yohana Espíritu, hanyuma baronka las primicias. mpwemu Así umushuzo también será para uko ni nako ellos también. bizoba nabo nyene kuri bo. Dios tiene una bendición Imana irafise para ellos umugisha, también. irabafitiye umugisha nabo nyene. ¿Por qué no puede kubera el trigo iki permanecer ingano idashobora en la kuguma presencia de esa mu luz kugaragara de kuno Dios muco y ver w'umwana la hora en que nuko estamos ngo ibone viviendo? isaha turiko Si turabamwo Cristo es nuestra arca, n'abakristo ari we sanduku pero ryacu, su forma original de ariko uburyo hacerlo, bwiwe bwo kuri entonces bwo aquí kubikora está él. nuko rero Ellos nguyu tenían su ntihari espíritu bo bari bafise correctamente, mpwemu wiwe, sabemos eso. nibyo ibyo Ellos turabizi, esperan bo en el bari Señor, barindiriye ven su umwami, plan, barabona en su integuro palabra yiwe mu original, ijambo ryiwe en su ry'inkomoko sazón, mu gihe tiempo cyaryo, oportuno igihe para ser cyagenywe indicada. cyo gushingirwa intahe. Eso es lo que Ibyo debiéramos nibyo estar haciendo twategerezwa ahora kuba mismo. turiko turakora ubunyene. Él revela We la ahishura fe de ellos por su ukwizera palabra, kwabo kubw'ijambo viéndolo a él ryiwe, confirmar todo baramubona plan ariko que él ashingira ha intahe prometido, integuro él prometió. yose No yasezeranye, programas denominacionales si de imigambi hombres, no y'amadini haciendo y'abantu, miembros para su atari propia ukugira arca. abantu kugira ngo bishireho ubwato isanduku ryabo. Y en el libro de citas No mu gitabo c'imirongo nos dice, párrafo aratubwira ku gace de este mismo mensaje, en mw'ubu la butumwa cita ya, nyene hariho umurongo ngaho, párrafo 13:41 agace ka 13:41 de na la rimwe página ku 60, rupapuro rwa 60, que él dice para guardar los haravuga ngo mandamientos kubwo de kwitondera Dios, amabwirizwa para y'Imana, hacer cualquier kubwo cosa gukora bien buri para kintu Dios, cyose ciza para hacer un c'Imana, servicio kubwo gukora igikorwa correctamente y 5 neza, deberes para hariho hacer a Dios un ibintu servicio bitanu correctamente. kugira ngo umuntu akorere igikorwa Primero, Imana tiene neza. que ser Ubwa su mbere tiempo hategerezwa kuba ari mu gihe nyaco, mu gihe para cayo hacerlo. cyo Tiene que ser kubikoreramwo, su estación. hategerezwa kuba ari mu gihe, muri sezo ibereye. Escribe edad, Aca yandika ngo su estación igihe escribe edad, c'ishengero, aho muri sezo yanditse ngo tiempo, igihe escribe c'ishengero, dispensación, igihe y estación. aca yandika ngo ikiringo, hamwe na Y sezo vuelve a canke escribir edad, igihe, momento. aca yongera kwandika Y ngo tiene que igihe ser c'ishengero, según su palabra, umwanya, kandi que se ha bitegerezwa hablado. kuba vyisunze ijambo ryayo ryavuzwe, ijambo Y tiene rivuzwe, que ser dado kandi según la persona bitegerezwa que él ha gutangwa escogido n'umuntu por quien hacerlo. yatoranijwe Y tiene que kugira ngo venir azobikore, primero a sus kandi profetas. bitegerezwa Y el kubanza kuza profeta ku tiene que ser muvugishwa, vindicado kandi umuvugishwa por nawe la palabra ategerezwa de gushingirwa Dios. intahe n'ijambo ry'Imana. Y escribe estar Aca prometido yandika ngo en la Biblia. kuba byarasezeranywe Allí muri tiene Bibiliya, sus 5 deberes. aho niho Tiene hari que rero ser ivyo así. bintu bitanu bitegerezwa kuba nk'uko nyene, ibintu Y bitanu eso dibuja la ntegerezwa. pirámide bien grande Aca capa con piramide las nini cane del hamwe Mesías n'ibihe escribe, vy'ishengero, hejuru un yandika ngo profeta vindicado por umuvugishwa la palabra. ashingiwe intahe n'ijambo. Sigue diciendo, Bandanya kuvuga ngo el confirmar todo su plan que él we prometió, ashimangira no integuro programas yose yateguye, denominacionales de atari hombres, no haciendo imigambi miembros para su propia y'amadini y'abantu, atari Ellos kwishiraho tienen isanduku marca ryabo. metodista, Bo barafise marca isanduku bautista, ry'abametodiste, marca presbiteriana. ababatiste, Todos isanduku están ry'abapresbiterienne, yendo a esta arca bose porque bariko la barakurikira iryo gran sanduku tribulación kuko está por akaboro venir. gakomeye kagiye kuza. O sea, cada uno está Ni ukuvuga haciendo ngo su umwe propia wese arca, ariko yikorera isanduku metodista, ryiwe, arca isanduku ry'abametodiste, isanduku presbiteriana, bautista. ry'abapresbiterienne, ababatiste, Todos están yendo a bose esta bariko arca, o sea, barakurikira iryo hacer su propia sanduku. arca. Ni ukuvuga ngo bikorera Porque amasanduku la yabo, gran tribulación kuko akaboro está por gakomeye venir. kagiye kuza. Gloria a Dios. Yo fui Imana bautizado en ishimwe, el arca nabatijwe mu bwato, metodista, mu la isanduku presbiteriana, el ry'abametodiste, arca pentecostal. presbiterienne, Hay tan isanduku rya solo un Pentecote, arca, hariho isanduku rimwe que es a rudende, Jesucristo. iryo ni Y Yesu escribe en Kristo. su primera Yandika y ngo segunda mu kuza venida. kwiwe kwa mbere no kuza kwiwe kwa Y él kabiri, es la palabra. kandi we n'ijambo. Noten, Murabe, Dios le dijo al profeta, Imana dijo, yabwiye "Come el rollo". umuvugishwa En el ati Viejo Testamento, ry'umuzingo mu isezerano rya el kera. profeta del Umuvugishwa Nuevo wo mu Testamento, isezerano él le risha dijo, "Come el yaramubwiye librito". ati jya ku gatabo. ¿Por qué? Kubera Para que iki? el profeta y la kugira palabra ngo fueran uno. kubera ko ¿Ve? kugira ngo Ese muvugishwa es el n'ijambo arca, babomwe, la nibwo palabra niryo de sanduku, ijambo ry'Imana. Y sigue diciendo en la página Abandanya kuvuga 5. ku rupapuro rwa 5. Por eso, Nico gituma mu nyigisho za Bibiliya, nico gituma atagihe na kimwe co muri kahise cyashobora kugira buno bukozi,
kuko bwari ubukozi bwahera aha cyane ku isanduku ry'iryo sezerano, kandi nta n'umwe yashobora gushika mu bwoko bw'Aburayi, kuko hari gukenerwa ubukozi bw'abakerubi babiri, ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya bwisubiyemwo muri iki gihe. Nico gituma hari gukenerwa igihe cyahera aha cyane kugira ngo gikore, kuko murabona hateze kuba hariko harakora igihe cyahera aha cyane, kuko ubutumwa bw'ubwoko bw'Aburayo buva mu isanduku ry'isezerano nk'uko ariho bwavuye ku bwoko bw'Aburayo. Ubutumwa bw'ibyagezwe ariko bwari burahera aha cyane igihe hariko hubakwa ingoro. Ubutumwa butanga urutonde rw'Imana rw'umuzuko hamwe no guhindurwa bwavuze ku wa gatandatu tariki 2 z'ukwa gatanu muri 2015 Bogota Colombia. Yaravuze ngo mwibuke Dr. Branham yabonye iyerekwa gihema, yagize iyerekwa gihema, kandi we yarashatse uwo mugisha ariko ntiyawuhawe kuko ntiwari uwiwe. Rero murabe hano tuje ku rupapuro, tuje ku gice cya gatatu umurongo wa 21, twasomye ku murongo wa 20. Unesha nzoma kwicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicara data ku ntebe y'ubwami. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Kristo muri mpwemu yera ariko avuga iri sezerano. Ubu rero ariko asezerana yuko unesha ko azomuha kwicarana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami. Nk'uko mbega intebe ya Kristo ni iyihe? Intebe y'ubwami ya Dawidi, nk'uko avuze ngo nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami, intebe yo mu ijuru. Ni isezerano abigishwa yakunda Yakobo na Yohana bashatse nabo nyene kugumbira, kandi iyo abareka Kristo akabibemerera bari guca bagumbira uwo mugisha. Uwo ni uwo mugisha ukomeye cyane mu yindi migisha yose iri mu bwami bwa Mesiya. Hariho umuntu azoronka uwo mugisha. Kubera iki batawurose uwo mugisha? Petero, Paulo n'abandi bigishwa na Santiago na Yohana, nuko uwo mugisha utari uwabo. Ariko Kristo yaravuze ngo si jewe ndawutanga, ariko n'uwabawuteguriwe. Uwo mugisha n'uw'imyera y'ibiri, mu majambo yumvikana. Nico gituma babonetse ku musozi wo guhindurirwako imyera y'ibiri, ari bari Mose na Eliya. Ubutumwa gukorera igikorwa Imana hanze y'ubugombe bwayo. Ubu bwavuze tariki 18 z'ukwindwi mu 1935. Yaravuze ku rupapuro rwa 38 muri kino gitabo. Yaravuze ngo mwitegereze, Imana yarasezeranye mu ijambo ryayo yuko izotoranya umugeni mwabwa buryo nyene bw'inkomoko nk'uko yatoranije umukwe. We yarabivugishije mu bavugishwa nayo, kandi yarungitse umuvugishwa kubishingira intahe. Umuvugishwa ahagaze ku nkengera za Yorodani yaravuze ngo nguyu. Baramubajije bati mbega uri Mesiya canke nturiwe? Yareka avuga kuri Yohana. Babajije Yohana umubatizi, uri Mesiya canke nturiwe? Aravuga atoya, jewe sindi Mesiya. Ati wateza ko uri Mesiya? Ariko sindiwe, ntabwo ndiwe. Ariko ubu ari hagati muri mwebwe, kandi ntibimbereye guhambura utugozi tw'inkweto ziwe. Niyaza acacapura inyenyeri ya Dawidi. Niyaza azokwimenyekanisha, azokwivuga. Kandi uyu munsi ari hagati muri twebwe mu kugaragara kwa mpwemu yera, ariko arigaragaza wenyene ubwiwe, yigaragaza cane ashika mu ishengero ryiwe, yimenyekanisha kuko we n'umugeni hamwe n'umukwe bazoba umwe. Ariko arimenyekanisha wenyene, kandi umunsi umwe mwebwe muzobona wa wundi nyene mwumvise mu mitima yanyu, kandi muzobona intahe yiwe, muzobona igishinga ntahe ciwe. Azoza yigaragaza hagati muri mwebwe, kandi mwebwe nuko mwebwe hamwe nawe muzoba umwe. Mwebwe mwariyunze n'ijambo, ijambo ryari rihari mu ntango, rizotegereza kugaruka mu ntango, ari ryo Imana. Murabona ingene ivyo bintu vyiza.
en aquel día vosotros kuri uwo sabréis munsi que yo muzomenya estoy en el yuko Padre ndi y muri el Padre en data mí, data y akaba yo muri en jewe vosotros y nanje nkaba vosotros muri en mí. mwebwe namwe mukaba muri jewe. Aleluya, aquí aleluya. estamos. Ngaho turi Estoy tan rero feliz de verle a él personificado entre ndanezerewe no nosotros y de kumubona ver que él ha yigaragaza muri prometido por la twebwe, palabra, nkanamubona no por la yuko emoción de yasezeranije mu alguien ijambo ryiwe cantando, atari saltando y ubw'ibigumbagumba danzando, by'umuntu sino por su aririmba palabra. Un asimbagurika, hombre, ahubwo él ku se está bw'ijambo dando a ryiwe. conocer a sí mismo. Umuntu we ariko arimenyekanisha yivuga we nyene Vean, ubwiwe. cuando ellos murabe trajeron igihe y bazana edificaron el templo, bubaka pusieron el ingoro arca adentro, bashiramwo Dios isanduku descendió y'isezerano allí imbere, en una columna Imana de yaramanutse mu nkingi y'umuriro. fuego. Amén. Amen. Mientras Mu David gihe saltaba Dawidi y yasimbagurika gritaba, cuando todos los aririmba, cantores igihe abaririmbyi y bose los sacerdotes hamwe estaban n'abaherezi alborotados, bose bariko se barahimbaza, encontraban fuera de la voluntad de bisanze Dios. bari hanze y'ubugambi Mas cuando bw'Imana. Dios Ariko igihe identificó Imana el arca yerekana en su isanduku lugar y y'isezerano posición, aho ryari riri, ikibanza aún ryari antes ririmwo, de ndetse que n'imbere ellos pusieran el y'uko arca bo allí, bashira isanduku la ngaho, columna de fuego inkingi ya y'umuriro estaba guiándose yari hacia el yamaze lugar, kubarongora iberekeza muri ico kibanza, exactamente sobre las alas neza neza de ku los mababa querubines y y'abakerubi, exactamente kandi detrás del lugar neza neza santísimo, inyuma yahera ha cane, en el lugar de reposo mu kibanza de la c'ikiruhuko columna de fuego. c'inkingi y'umuriro. ¿Se fijaron ahí? Aho niho baravye, Él escribe el arca del yandika ngo pacto isanduku es igual la y'isezerano palabra bingana de la ijambo piedra angular. ry'ibuye rikomeza El imfuruka, lugar santísimo ahera es ha igual la cane edad de la piedra bingana angular. igihe c'ibuye rikomeza Los dos imfuruka, querubines es abakerubi igual babiri Moisés bingana y Mose Elías. na Eliya. Vamos a leerlo nuevamente, Reka tuhasubiremwo, porque miren esto kuko murabe ibi que él aquí nos revela. ivyo we ngaha duhishurira, ivyo mwe data William yanditse. Vean cómo Mwumva ingene dice, avuze. mas cuando Dios Ariko identificó el arca igihe en su Imana lugar yerekana y isanduku mu posición, kibanza caryo, aún antes ikibanza de ryari que ririmwo, ellos pusieran el ndetse arca n'imbere allí, y'uko bo bashira la isanduku columna de ngaho, fuego ya inkingi estaba y'umuriro guiándose hacia yari el yamaze lugar, kubarongora iberekeza muri ico exactamente kibanza, neza sobre las neza alas de los ku mababa querubines. y'abakerubi. Estaba siendo guiada sobre las Bariko alas barayoborwa de los n'iyariri querubines. ku mababa Y exactamente y'abakerubi, detrás del lugar kandi santísimo, neza neza inyuma en el yahera lugar ha de cane reposo mu de kibanza la columna de c'ikiruhuko fuego. c'inkingi Y y'umuriro, la gloria de Dios kandi estaba ubwiza allí, bw'Imana bwari buri de tal ngaho, manera que los kugeza ubwo sacerdotes no podían ni n'abaherezi siquiera ver para batashoboye no ministrar. kubona kugira ngo Amén. Y bahakorere. mira lo que el Amen. hermano Branham dice Murabe ivyo ahí, mwe data Branham avuze ngaho, ha de cerrar los ojos de ati todo ni teólogo uguhumisha amaso cuando él venga por y'abanyateolojiya su obra. bose igihe azoza azananye n'umugeni wiwe. Ella ha de ser tomada a Wewe medianoche, como sucedió azotwagwa con mu ellos. gicugu hagati Ellos ni nk'uko siquiera byagenze la kuri verán bo, irse. bo ntibazonamubona Alabado sea agiye, Dios. hashemagizwe Imana. Nuko mwe data Branham Y avuze, él escribe pilar de aca fuego yandika inkingi y'umuriro y la pirámide hamwe y la na edad. piramide n'ibihe vy'ishengero. Sigue diciendo, Bandanya avuga, pero algo sucederá ariko hari ikintu kizoba antes imbere de esos, no, y'ivyo. página Ku rupapuro 6 abajo, rwa gatandatu hepfo abajo dice, hepfo y por haravuga lo ngo tanto, nuko rero de dónde surgirán mbega nihe esos hazova ministerios? ubwo bukozi? Surgirán en la iglesia Buzova del Señor mw'ishengero Jesucristo, ry'umwami Yesu en la Kristo, edad de la piedra mu angular, gihe c'ibirokomeze que es furuka, el lugar santísimo, ariho hera donde ha estaban cane, representados allá ahari en el templo que hashushanirijwe hizo el hariya rey mu Salomón. ngoro yubatswe n'umwami Y Salomo, postró, colocó dos kandi gigantes ahashira querubines de n'abakerubi madera del babiri Dios cubiertos de b'igiti oro. La c'umwelayo madera, basizwe yo digo, zahabu. nos habla Igiti de ca la elayo humanidad, kitubwira ku bumuntu, y el oro nos habla de la izahabu nayo divinidad. itubwira ku Y allí bumana. también están Aho los dos kandi querubines hari de oro n'abakerubi sólidos babiri ba también, zahabu lo cual banini, muestra ari byo cómo es en el cielo vyerekana también. ingene bimeze no Y mw'ijuru. ahí en el cielo, Kandi aho Gabriel y mw'ijuru Miguel son los Gaburiyeli na principales. Mikaheli Por nibo lo bakuru tanto, son los bakuru. de la diestra Nuko y rero siniestra. nibo bari iburyo El n'ibumoso. orden divino para Urutonde la rw'Imana resurrección y la rw'umuzuko transformación hamwe no está en la guhindurwa edad de la piedra angular, ruri mu gihe c'ibirokomeze donde para furuka, esa resurrección y aho la ku bw'uwo transformación muzuko de no los que guhindurwa vivimos wa estará twebwe la bakiri manifestación bazima, de Cristo en hazoba su kugaragara venida kwa a Kristo su mu kuza iglesia kwiwe con los dos kw'ishengero libros. ryiwe hamwe Y n'imyera luego el ibiri. pueblo hebreo lo Hanyuma verá y ubwoko dirá, bw'Aburayo esto es lo que buzobibona buvuge nosotros buti, estábamos ibi nivyo esperando. twebwe twari turindiriye. Y en el libro de los sellos, Mu gitabo c'imatanijwe la naho página urupapuro 122, rw'ijana na mirongo ibiri na kabiri 123 dice, ijana na mirongo ine na gatatu haravuga ngo
a mitad de la página dice hagati na vendrá hagati el muri urwo Mesías rupapuro haravuga ngo y mesiya será quitada azoza su vida en kandi sacrificio a la ubuzima mitad de la bwiwe semana. buzotangwa kw'ikimazi Entonces hagati hará na cesar hagati el sacrificio y la mw'iyinga ofrenda. nuko ivyo Entonces bimazi todavía quedan bizorangira 3 n'amashikanwa años y medio hazoba para hasigaye la rero imyaka 3 enseñanza n'igice mesiánica y'inyigisho za entre mesiya los judíos. hagati mu Él bayuda escribe enseñanza aca yandika ngo mesiánica. inyigisho za mesiya Dios no trata con los imana gentiles ntikorana y los n'abanyamahanga judíos al mismo hamwe tiempo. n'abayuda mu gihe Él kimwe lidia con iyo Israel ikorana na como isirayeli nación, nk'igihugu pero con los gentiles ariko mu banyamahanga lidia ikorana individualmente. n'umuntu ku giti ciwe Él no ha llamado a los gentiles iyo ntiyahamagaye para ser su abanyamahanga pueblo, kugira sino ngo que babe llamó umugeni un ahubwo pueblo de yahamagaye los gentiles. ihanga ryo mu Ahora banyamahanga él lidia con rero Israel ikorana na como una isirayeli nación, y nk'igihugu ahora mismo kandi ella está así ubu como una nación. ubu nyene ubu bo bameze En la nk'igihugu página 300, no ku rupapuro rw'amajana atatu vamos a ver si es la 350 y ku rupapuro rw'amajana atatu na mirongo itanu reka turebe ko ari aho 310, amajana atatu na cumi 310 abajo amajana atatu na dice, cumi hepfo haravuga ngo ellos preguntaron, bo barabajije bati restituirás uzogarura ubwami bwa isirayeli muri iki gihe ubwami bw'abayuda buzoshingwa ku isi buzopimirwa ku isi mwebwe murabizi yohana yavuze yuko ubwami ubu ni ubwami bw'inkuru nziza ariko ubwami bw'abayuda buzovugwa n'abajya bavugishwa babiri ubwami bw'amajuru bwavutswe mu banyamahanga ariko ubwami bwo ku isi buzokwimikwa nyuma y'ikimpumbi n'ubw'abayuda acandika ngo ubwami bwo mu ijuru akarongo ku banyamahanga bwaravuzwe ubwami bw'abayuda akarongo abayuda buvugwa na M hamwe na E ni ukuvuga Mose na Eliya rero imbere y'uko hashika abavugishwa babiri baze ku gikorwa abayuda byabaye ngombwa ko bicwa n'amaboko ya Eshimeni hamwe n'abandi umwe wese yaratoranijwe ahabwa kubw'ubuntu umwambaro wera acandika ngo Teofaniya ni ukuvuga ngo umwambaro wera bingana Teofaniya hejuru yandika ngo Teofaniya aca yandika ngo imbere y'uko bashika mu gikorwa Mose na Eliya kuri Isirayeli imbere y'uko bashika mu gikorwa Mose na Eliya kuri Isirayeli baronka umwambaro wera reka tubandanye kandi gato baravuga ngo ubu ndiko ndatahura yuko harenze kandi nabonye ingene benshi bamye bahagaze iki gihe cose Imana ibafashe bene data kumbure kuri uwo munsi umwe wese muri mwebwe nabo nyene azoronka umwambaro wera acandika ngo Teofaniya acandika kuri uwo munsi yandika ngo umunsi w'umunani bananya kuvuga ngo kubw'ivyo rero dusengere abayuda kuko bafise isezerano bahawe n'Imana irizoshitswa mu gice ca kabiri c'iyinga rya 70 arico gihuye n'imyaka 3 n'igice ya nyuma yo mwiyinga iyinga rya 70 rya Daniyeli kuko imyaka 3 n'igice ya mbere yashikijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo iya kabiri nayo izoba ku munsi wa nyuma ariho hazoba ari mu karo gakomeye muri ico gihe niho hazoshitswa igice ca kabiri c'iyinga rya 70 no mu butumwa gukora igikorwa c'Imana hanze y'ubugombe bwayo papuro rwa 34 hepfo rero buri muntu wese afise mpwemu ateruza kumenya afise mpwemu w'Imana arazi yuko ivyo ari ivy'ukuri ubona ko mpwemu w'Imana atovuga ngo agwanye ijambo oya azohuza n'ijambo urashobora kuvuga uti nararose mpwemu yera narasimbasimbye ndavuga mu ndimi nararirimbye mu mpwemu ibyo nta na kimwe bisobanura ku Mana murabona Dawidi yakoze ivyo nyene hariya muri kahise bo bararirimbye hamwe n'ingufu zabo zose araririmba n'ingufu ziwe zose ndetse n'abandi bose barabikoze ariko bariko bagenda neza berekeza mu rupfu
nibyo ibyo nta na hamwe bihuriye n'ijambo niryo rifise agaciro ijambo ry'umwami abiteze umwami egome mwami acacapa inyenyeri ya Dawidi yandika ngo ijambo niryo rifise agaciro. Murabona abo barose mpwemu w'Imana kuri bo, murabona ku isezerano ry'uyu munsi bagabe kandi barindire kugeza bamubonye, nuko baravuga bati n'uyo Imana irabihishurira. Nka Natanayeli, Filipo yaragiye ahura na Natanayeli. Natanayeli aravuga ati rero, ati hagarara akanya gato, ndazi ibyasezeranywe, ariko nyemerera ndamubone. Igihe yamubona yarasemereye ati n'uyo. Umugore yaravuze ati narumvise abanyateolojiya nakoze ibi na biriya, narasomye Bibiliya jewe nyene ubwanje, narasomye Bibiliya ubwayo, kandi ndazi yuko twebwe turi yuko hariho Mesiya azokora bino bintu byose. Mwibuke yuko Mesiya ari umusigwa. Wewe utegereza kuba uri uwamuvugishwa. Arishura ati ndiwe. Aravuga ati nimuze murabo muntu n'uyu. Ubwo yararindiriye kugeza abonye uwo Mesiya yiyerekanye yihujije n'ijambo ry'Imana, yiyerekanye akoresheje ijambo ry'Imana. Acandika ngo Mesiya ni inyenyeri ya Dawidi. Naha naho nyashesha piyindi inyenyeri ya Dawidi aca yandika ati Mesiya ubwiwe aravuga, arasemera akavuga ko ari we Mesiya. Nuko aravuga ati uyu numwe twamye turindira imyaka 400 kuko tutigeze turonka umuvugishwa numwe. Nguyu nawe nyene ubwiwe arabyivugira ko ari we. We nyene ubwiwe arabyivugira akavuga ko ari we. Acandika ngo Mesiya ubwiwe aravuga ubwiwe ko ari Mesiya. Rero nimuze nimuraba umuntu yambwiye ibintu byose nakoze, ariko yamara abaherezi bashaka kumwica, kandi uko niko baruhutse babikoze. Murabona, ariko bo uyu munsi ntibashobora kwica mpwemu wiwe. Nibyo hoya, bo ntibashobora kumwica. Yaje kugira ngo adusubize kuri we, atuzane kuri we, kugira ngo tunezerwe. Ntibazoshobora kwica mpwemu wiwe, nubwo hariya mu kuza kwe kwa mbere bamubambye, no kuvuga ngo baramutoteje kugeza bamwice. Kandi uko ni nako bizoba imbere y'uko atangura akaburo gakomeye. Ishengero naryo rizokwica imyelayo ibiri, Mose na Eliya. Ariko hari isezerano ko bazozuka, ntibazoshobora kwica mpwemu yiwe. Kandi ubwo buzoba ari ubukozi bwabaye adopte, bwarazo mu mwuzuro. Bazoshobora kuvuga bati nta n'umwe nyakubuzima. Kandi hariho n'ahandi hantu hatubwira kuri ako gatotezo, hari nako bazobikora ariko biyumvira ngo bariko bakora igikorwa ciza c'Imana. Ndibaza yuko biri mu gitabo c'imirongo, hariho igice kimwe aho avuga ko bazokwiyumvira ko bariko bagira neza, hanyuma bazotahura nk'uko Yuda nawe yabimenye igihe yagurisha umwami wiwe. Bazotahura yuko bazoba ariko bagurisha ijambo ryambaye umubiri. Mwatoye n'ingoga twashobora kuhasoma. Sinari nateguye kugira ngo ndahasome. Ahavuga yuko bazoba ariko biyumvira ko bariko bagira neza mu gukora ibyo. Ndiko ndabivuga nkuko ndavyumvira, ndiko ndabivuga nkoreje amajambo yanje. Bananyavuga baporo rw'indwi hepfo.
ariko hari ikintu kizoba imbere y'iyo myaka 3 n'igice hagati mu ishengero bazobona bavuge bati ibi nivyo twebwe twari turindiriye. Murabona, ni imbere y'uko hatangura imyaka 3 n'igice y'akabaro gakomeye niho haba urukurikirane rw'ibintu bikomeye cyane mu mugambi w'Imana, arivyo nico gituma yavuga ati dushoboye kumenya igihe hazotangurira akabaro gakomeye, aho twoca tumenya ubwa mbere agahe gato dusigaje, ubwa kabiri naho icya kabiri kindi twoca tunamenya ivy'Imana izobirika irakora imbere y'uko hatangura akabaro gakomeye, kuko hategerezwa kuba abantu bazoba bariko barategurwa baronka ukwizera ko kunyakugwa. Kandi igihe ivyo bizomenyekana bizomenywa, umuntu azoca agenda rero atekanye, umuntu azoca agenda ashikamye agana imbere atera intambwe, kuko hazoba hariko harahishurwa ku bana b'Imana umunsi nyawo ari wo amasezerano yo gushitswa ko kuza k'umwami mu mwuzuro wose azoba ariko arabera arashikirizwa mu ishengero. Ibyo byose bihwanye n'iyerekwa ry'ihema nini Karpa Cathedrale, kandi uko isanduku ijambo rizoba riri ku mababa y'aba bakerube babiri gerekeza muri ico kibanza aho Revera William Branham yabonye akanamanukira ngaho, aho hazoba hariko herekanwa ikintu gikomeye cyane mu mwanya wari wo wose. Namba atazoba hari abo muzuko muri iyo minsi uzoba uri kuraba, kandi hazoboneka herekanwe iyo tariki, yerekanwe neza neza yuko vuba cyane hazoca hatangura akabaro gakomeye. Reka turabe 12:49 ico gice aho Dr. Branham avuga ku kugira igikorane bwa mbere n'abakozi b'Imana. Mwibuke ko we yavuga ko kuko ngaha umuntu aratransmeta, kandi ivyo abo kwisi bose. Reka turabe ingene Imana idufasha, kandi tuzogera turabona ingene byose bizogenda biraba, kuko hariho intambuko iyo tuzogenda turinjira. Tidushobora kubivuga kugira ngo ntihatangure kuba bigana, ariko hariho intambuko izokugururwa ku bijanye n'ibi yavuze ngaha byo kugira igikorane hamwe n'abakozi b'Imana. Murabe nk'uko Migera bikora, kandi murabe umugisha ukomeye cyane uri muri ivyo bikorane. Urabona yuko ari ikintu gisanzwe hagati y'abakozi b'Imana muri Data Migera hamwe na twebwe turakoranira hamwe, nuko tukaronka umugisha ukomeye cyane no gukura ko mu buryo bw'umuhemo muri ivyo bikorane. Ivyo Migere muri Data Migera akora muri no myaka yose, kandi uko niko kino gice cyo kuvuga kumbure mu buryo bufoboye kizokwinjira, kino gihe cyo kuvuga mu buryo bufoboye ibintu byose, kugira ngo abakozi b'Imana babe bafunze imigozi neza. Kuko mwibuke yuko Yorodani izoshika ku birenge by'abaherezi aribo bakozi b'Imana, kandi dutegerezwa kuba dushikamye neza, kuko hazoza uko gufyondwa, ariko kuzogenda kuriyongera buri munsi kutwegera, kandi dukwiye kuba tugumbiriye neza dushikamye mu ijambo mu butumwa, kuko dushikamye neza byongeye no mugwi ikoraniro Imana yatwemereye kuyobora naryo rizoshikama. Kuko mwibuke nzokubita umwungere
intama zisanzare, hazoza kuno gufyondwa gukomeye kandi gukomeye cyane, hanyuma kuzohinduka uruhamo, ariko hazoba ari mu gufyondwa aho buri gihe mwenda atawuriya mwera tubwira yuko uko bizogenda bitwegereza cyane bikomera, umuzuko no guhindurwa byo bizogenda biba byiza cyane. Cyo gituma hari ibintu tuzokwirinda kuvuga kumbure, uko nkomeje kuvuga nokomeza kuvuga ibintu kumbure, ibintu biri hagati muri twebwe nk'abizera nk'abakozi b'Imana, ariko Imana izogenda dufasha. Kandi namba ngaha mu buryo runaka nk'uyu munsi twavuze ibintu byinshi mu by'ukuri abantu benshi bumva ariko ntibabitahura, ariko abatoranijwe twebwe twese tuzovyumva tubitahure, kuko ari Imana igendera dufasha. kandi kubera ko ari byacu nuko ari Imana itegerezwa kuduhishuririza inyigisho n'ibi vyanditswe kugira ngo tubitahure. Agace 12:49. Aha turasimbira kuri kimwe n'ikindi, ariko turi mu nyigisho. 12:49 reka turabe. Cari ikinyene, mwumve haravuga ngo urupapuro rw'ijana na 39 agace ka 12:49 haravuga ngo mwe murazi ko Yesu yavuze yuko hazogera igihe ubwo mwe bazobica biyumvira yuko bariko barakorera Imana igikorwa. Murindire kugeza ubwo kino gitabo canje gishasha gisohoka. Bo bararashe abantu bamwe bamwe irindi joro kuko bavuga yuko ryari ikosa kwiyunga n'ishengero ry'abaroma ry'abakatolika hamwe n'abaprotestanti. Insasu zitatu zaciye mu nzu y'umugenzi wanje, yahatswe kuzikubitisha umukubuzo. Murindire kugeza kuko kino gitabo kizoba catanguye kuzunguruka. Ntibiyumvira yuko bariko baracumura, bo biyumvira ko bariko bakora ibintu byo vyiza bibereye. Bo biyumvira ko bariko bakorera ivy'Imana, ntavyo bazi. Nkuko namenye kandi uwundi mugwi wo mu gihugu kimwe bambwiye ko nabo nyene bageze ubwo bavuga mu bikorane, bavuga ibintu byo kwica by'ubwicanyi. Mwiyumvire aho bageze muri iryo shavu ry'amadini. Babiyumvira yuko bariko bakorera ivyo Imana, ntavyo bazi. Abayuda bishe Yesu biyumvira ko bariko bakora ibintu byo vyiza, kuko inyigisho zabo z'ayo mashengero zavuga yuko atakuri yari afise, nta rezo yari afise. Aca yandika ngaho ngo inama nkuru y'amadini. Hariho uwundi murongo twoshobora kubananya dusoma, kuko aho tugenda tuvyunga bigaca ibintu bikomeye cyane, ariko nashaka kubasomera ahandi naho ni kuri 5b. Ivyo byose no kugira ngo bitwubake. Agace murabe aha twarahasomye aha 5b agace ka 48 haravuga ngo mwoba mubizi byonezera kugira ihema rinini nkaribamba hagati muri mwebwe bantu beza, gusa nkaguma ngaha ku buryo bw'uko tugashobora gufata umuhingamo kugira ngo tuwegurire igikorwa c'inyigisho hagati y'abakozi b'Imana. Nkemerera ko amashengero bitunganya. Mwamuze ikintu kimwe, ndizera ko mwe yarazodufasha kubikora. Acandika ngo ihema n'inyigisho. Kandi murabe ingene Imana yadufashije, kandi biciye mu bakozi b'Imana twaragize kine gihe cose co gufasha amashengero kugira ngo yitunganye imbere y'Imana. Kandi turashimira Imana yuko yaduhaye kino gihe. Ni igihe ico dukwiye iminsi yose kwama dukengurukira Imana, kuko nkuko twari tumeze, nkuko wenyene ubwiwe yabivuze igihe yagaruka ati abantu ntibari biteguye. Nanje ubwanje yarabimbwiye ati Benje abantu ntibiteguye. Sinatahura ivyo ashatse kuvuga, ariko murabe ingene Imana yagira twugururira ibintu byose tugatahura yuko mu by'ukuri tutari twiteguye kugira ngo turonke umwuzuro w'Imana. Twategerezwa guca muri no ntambuko,
bitagenze uko naho nk'uko yabivuga ati bazotereza guca ukora gakomeye, ariko Imana ishimwe ku bw'urukundo rwayo n'imbabazi yagiye abatereje n'Imana bo muri iki gihe, kuba yaraturekeye iki gihe kugira ngo abakozi b'Imana biyunge bose hamwe na Mudata Miguel ndetse na Puerto Rico, nuko twese dufashanye mu makoraniro yacu kandi twitunganye, twisuzume. Niryo jambo Mudata Branham yakoreje hariya ngo kugira ngo amashengero yitunganye. Mbega nihe hava uku kwitunganya, nihe hava ibi byose, ibyo abakozi b'Imana bazofashisha amashengero yabo ni mw'ihema, ihema inyigisho. Iyo tutaba dufise ihema ntitwari guca muri iki gihe c'inyigisho. Imana ishimwe kuko Imana yatwemereye kugira kino kibanza aho isanduku ijambo riri, kandi aha niho hava iri jambo ry'inyigisho kugira ngo abakozi b'Imana nabo nyene mu makoraniro yabo batunganye, bakosore amashengero yabo. Abo bose bafatanije, abo bose basenze bagaterera kugira ngo kino kibanza kibeho. Murabe, ndibaza yuko igihe kimwe ari Andres yavuze ngo, canke ni Barojeta, ndibaza yuko ari uwo yavuze ngo ariko namba ariko nitwe nyene turiko turikorera ino nyubako, rino hema rini Kapa Katedrale ni ryacu bwacu, kandi nivyo neza cane kuko aha niho hariko harava ibintu byose dukeneye kugira ngo tube twiteguye kwakira ukoragwa mu mwuzuro, adoption, uguhindurwa. Yaravuze ku rupapuro w'indwi hepfo, nivyo ariko hari ikintu kizoba imbere y'imyaka 3 n'igice hagati mu ishengero. Bo bazokibona bavuge bati iki nico twebwe twari turindiriye, natwe nyene turiko turakirindiriye niko Mudata William avuze, natwe nyene turakirindiriye niko yavuze ngaho. Ubwa mbere kizokwakirwa n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, hanyuma abayuda. Reverend Branham avuze ku kimatarije cindwi, avuga ku kimatarije cindwi, yaravuze yuko ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yavuze atazoza gute kandi azoza ryari, ibyo ntibyahishuwe, kandi ni sawa ko bitahishuwe. We yariko arabisoma mu gitabo c'imirongo, urupapuro mu butumwa bwite ngo Kristo ibanga ry'Imana rihishuwe, bwavuze mu 33. Reka ndabe itariki ngiyi, urupapuro rw'106 paragrafe y'amajana haravuga ngo, nashaka kubwira ishengero mu kano gatondo ibanga rinyegeje Imana yagumije ubwenge bwayo uhereye ku byose itararemwa, n'ingene yagiye irarihishura kugeza ishitse muri ino saha nyene turiko turabamo. Hanyuma mwe muzotahura neza ivyo iriko irakora. Nuko rero Imana irafise ivyo byose muri yo, kandi nibanga. Ico gituma habaye agacerere, nico gituma habaye agacerere mw'ijuru kangana hafi igice c'isaha, kandi Garandwi yaraturagaye kuri Yohana. Ubwa mbere kabaye agacerere, hanyuma hakurikira imituragaro. Yarabujijwe kuyandika ukuza k'Umwami. Ico ni ikintu n'ubu atahishuye ingene azoza n'igihe azozira, kandi ni sawa ko atabivuze. Nivyo uwo yaravyerekanye canke abishura muri buri rugero ubwo dusanga muri Bibiliya. Ariko ivyo Bibiliya ni uguhishurirwa kw'ibanga ry'Imana muri Kristo. Aho niho Mudata William yariko arabivuga, bananya kuvuga, kandi ni sawa ko atabihishuye. Nuko hari habigana benshi, hanyuma boza bagerageza kwigana kugira ngo bahonye bonone umugambi w'Imana. Cyo gituma ibanga ry'Ikimatanije c'indwi rizoguma rizohishurwa kw'iherezo, kandi rizoduha kwizera kuduhesha guhindurwa no kunyakugwa. Ndetse no ku rupapuro kugira ngo tugenze turasozera, urupapuro rwa 77,
gitabo mu butumwa bwitwa ngo kugerageza gukora igikorwa c'Imana nibwo twari ko turasomamwo haravuga ngo kandi Pentekoti mwebwe mwarabigize byose ikintu kimwe nico gituma mwebwe mudashobora kwemera uguhishurirwa gushasha niyo mpamvu mwebwe muguma aho muri mugapfa ibi bigiye kubaruhisha ariko Imana ntihindura ubwenge bwayo ingingo yayo yamari yayindi nyene ni y'ukuri nuko Imana ntihindura ivyumviro vyayo yoyo irareka kugira ngo mwebwe mubandanye mu bugombe bwanyu mukore ibyo mushaka yandika ngo Imana ntihinduka Imana ni Imana nziza nkuko Orale Robert yabivuze kandi ni n'Imana iteye ubwoba murabe nkuko mwe muvuga muti Imana ishimwe ndashaka kuvuga mu ndimi yo izobemerera kubikora ariko ivyo si ikimenyetso na kimwe cerekana ko mwarose mpemu yera muribuka ivyo Toma yavuze wa wundi yakekeranya kera ati ntarose icemezo na kimwe ntashoboye gushira intoke zanje aho mu nguma ahaciye imisumani mu maboko yiwe hamwe no mu rubavu sindavyizera rero ngibi vya bintu nyene ni nkuko bamwe bavuga bati ati kubera iki wewe ati kubera iki utari kurembera ibi vyose zino nyigisho zose rimwe na rimwe bakavuga bati nuko atakindi mbona nokora nta yandi mahitamwo mfise ndakuvuga ngo no kugira ngo biyorohereze bari ngaho kugira ngo gusa biyorohereze aca yandika ngaho ngo batoma Yesu yaravuze ngo ngibi Toma ati shira amaboko yawe ngaha namba ari byo ushaka kumenya murabona rero wowe namba uri Toma ni sawa komeza imbere murabona mureke babandanye bakomeza imbere mubandanye ariko niki yavuze ariko mbega ingeri ikomeye cyane kuri abo batabonye ariko yamara bakizera acandika ngo ukuza kwisandugu bingana ukuza kwa kabiri kwa Kristo